Burundi igihugu c'amata n'ubuki, umutima wa Afrika, iwabo w'Imana. Ariko mu nyuma igihugu carahuye n'amarushwa menshi atagira izina. Ayo makuba yatanguranywe n'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, ari nawe yari yahabuje ukwikukira ku Burundi. Umwami Mwambutsa Bangiricenge arahunga igihugu. Hanyuma haduka umuzo w'intwaro ya Republika, aho ni mu mwaka w'1966. Hakurikirwa ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwo mu mwaka w'1972. Takamatwe nakubarire yobawe gerekishine atesa wawe makuwera mwana njewe yaravyotse mu gitondo. Imana irakomeye kuko turavye iyo Burundi buva aho bwaciye naho bugeze, kuvyukuri nta mwana w'umuntu yoshoboye kwemera yuko vyoba bimeze nk'uko no munsi bimeze. None rero iyo Mana tuyikomera amashi, tuyihe icubahiro. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abantu benshi barayafata minenegwe. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twama tuyibuka iyo turiko dutegura umunsi mukuru w'itariki 5 za Ruhuhuma mu mwaka. Vyerekana yuko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twayagize akantu gatoyi cyane nk'uko ataco kamaze. Mu mwaka w'1951 niho umubirigi yitwa Jean Yerno yagira amatohoza mu karere ka Rwanda Burundi, yerekana ibitandukanya ubwoko bw'abahutu n'ubw'abatutsi. Ariko ivyo vyose kwari ugutera imbuto y'amacakubiri kugira ngo abarundi bazokwame mu ndyane zidahera n'ay'abakoroni bagume bari hejuru. 1961 amatora ya mbere y'abashinga amateka yarabaye, acungerewe n'abaserukirishira hamwe rya ONU. Imigambwe 3 yari mwihiganwa. Umugambwe w'abadasigana UPRONA urongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugambwe PDC urongowe na Birori, umugambwe PP washaka kuvavanura n'intwaro ya cami. Umugambwe UPRONA waragwanije abakoroni usaba kwikukira vuba. Ariko imigambwe ya Front Commun icuditse n'abakoroni ntiyashaka ko Burundi bwikukira. Guverneur Haruwa ari nawe yaserukira ububirigi yaracuditse na PDC, ntiyacana uwaka n'umugambwe w'UPRONA. Itariki 18 Nyakanga umwaka w'1961 umugambwe w'UPRONA uratsinda impaga amatora y'abashinga amateka, ironka intebe 58 kuri 64. Ububirigi nta kundi vyari kugenda, buremere iyo ntsinzi. Uburundi buba burinjiye mu ntwaro ya cami ishingiye kwibwirizwa shingiro. Umuganwa Rudoviko Rwagasore ashinga leta ya mbere. Aho rero Rwagasore yari afise intumbero yo guhabuza ukwikukira ku Burundi, ari naho yavuga ati: inshuti zanje, uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane. Muzoba muvyibonera nimwarishima duhimbarwe. Erega burya intore ntiramba. Haciye iminsi mikeya umuganwa Rudoviko Rwagasore aragandagurwa. Aho ni kwisaha ya 5 mwijoro kwigenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka w'1961. Yishwe na Kajorgis Umugiriki yatumwe n'ababirigi nk'uko yavyanditse mu ikete imbere yuko bamucira ugo gupfa. Rwagasore apfata abonye ukwikukira ku Burundi yari yaraharaniye. Abazungu mukuza mbere, abazungu mukuza baje umutorera, haje umuzungu wa mbere, wa muzungu sigivu yarapande mu kibuga. Umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe ahejeje kubura ingendanyi yiwe mu rugamba, nawe ati: Mon gouvernement restera fidèle aux principes énoncés par notre regretté prince
Rwagasore. Uburundi burikukira kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe majana 962. Igihugu kiri ubu mu minwe ya beneco. None ubwo kwikukira kwarabaye nyakuri. Ngo amabi ntasiga yandi. Mu gihumbi kimwe majana 965 umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe baramugandagura avuye mu bitaro kuraba umukenyezi wiwe yaheruka kuvyara. Urwango hagati y'abatare n'abezi rwakindaro mu gihugu. Inyuma y'imyaka 3 umwami Mwambutsa yararusimvye igihe batembagaza ubutegetsi. Ahungira Iburaya ijisho ryabaye iryo. Umuhungu wiwe Ntare wa gatanu ariwe Karoli Ndizeye yaciye asubirira se. Ariko nawe nyene yamaze umwanya urumerumara ku butegetsi atembagajwe na Colonel Michel Micombero. Aho yari afise imyaka 30. Intwaro ya cami iranduranwa n'imizi. Ni no kuri iyo ntwaro ya Micombero habaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 972. Ibara ryaraguye. Aho yasaba guhonya ubwoko bw'abahutu uhereye ku ncabwenge zose ziri mu gihugu. Abacitse ku icumu barahunga. Amacakubiri y'amoko arashinga imizi mu gihugu. 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe majana 976 Colonel Yohani Batista Bagaza afata ubutegetsi. Uyu nawe yaje afise imigambi yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Gihumbi kimwe majana 987 komite y'igisirikare ngarukira gihugu itembagaza ubutegetsi bwa Bagaza maze ishinga Major Petero Buyoya kurongora igihugu. Uyu nawe yaje asaba abarundi yuko bovavanura n'amacakubiri y'amoko. Ariko siko vyagenze. Ngwihori yamaze umuryango. Ubwicanyi bwaradutse mu makomine ya Ntega na Marangara, abarundi barahatikirira bazira amoko yabo. Aho rero niho Major Petero Buyoya yashinga amasezerano y'ubumwe. Nguko uko amasezerano y'ubumwe yavutse. Vyaratugoye kugira ngo turonke ubumwe. Nico ituma nama ndiko ndavuga nti ejo abarundi tugasubira gusambura igihugu cyacu turabana mu bwoko ntituze tubeshere bakavantara. Vyaraheze. Mwibuke ingere iki gicibutso caje. Kicibutso caje inyuma y'injyane nyinshi zari zabaye muri iki gihugu cyacu. Ziraba mugabo burya baravuga bati igiti ntigikora mu maso kabiri. Bavuga mbere ngo umuntu aguhenze ubwa mbere ukemera ikosa ni waguhenze. Aguhenze ubugira kabiri ukemera ikosa ni waguhenze. Muga guhenze ubugira gatatu ukemera ikosa ni wewe. Abarundi rero vyarabaye biraba ubwa mbere biraba ubwa kabiri biraba keshi. Mugabo hagera mu 88 biraba. Hacaba abarundi barinda batubu ntibisubira. Bamera nkuko babaye nk'abagumutse. Ndazi baciye bahunga beshi. Bandika ikete bandikira umukuru w'igihugu. Bavuga bati ivyo bintu ntibishobora kubisabirako. Niho ubutegetsi bw'igihugu bwagiye kwikubita gashi butagavuga buti mbandanije ibi karabaye naje ubwo butegetsi buratembagara igihugu itembagare tujane nabwo. Bacatangura ibiganiro vyamaze nk'imyaka hafi 2 kuva 89. Ivyo abarundi twari twise ngo colloque de l'unité nationale. Aho abarundi bose bahamagarirwa kuvuga ukuri. Yewe uko kuri kuvugwa. Nibaza yuko nyakubahwa president bantunganya menga yarimwe niyo abatabikurikiraniye hagufi muga ndazi yuko yabigizemwe uruhara. Gushikaho dushika rero kuri ayo masezerano aho tuvuga tuti ntituze dusubire. Ariko ubwo bumwe bw'abarundi bwari ku majambo gusa mutigute. Nimwiyumvire twahejeje kuyatora mu kwezi kwa kabiri. Mu kwicumi na rimwe kuwo mwaka nyene. Abarundi twaciye dusubira kwicana dupfa
ubwoko mu kwicumi na rimwe k'uwo mwaka nyene haheze imyaka 2 mu 1993 hakozwe ibitari bwigere biba muri iki gihugu cyacu. Tuvuganye ukuri, mwumva aya masezerano twarayemeye koko? None twaba tutayemera kubera iki uwo munsi tuhimbaza? Tugaruke rero ku munsi, kubera iki ubu biroroshe kuko tugeze kure mu bumwe bw'abarundi. Biroroshe rero ko ubu dushobora gushira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu ngiro kuko turi ku rugero rukomeye atawugitinya kuvuga. Bimwe byo gutaramunda nta bikihari, ubu umuntu avugira habona. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 waranzwe n'amatora y'umukuru w'igihugu wa mbere atowe muri demokrasi, aho umugambwe Frodebu watsinda amatora. Ndadaye Melchior atorwa n'abarundi kurongora igihugu. Abaye umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi atowe n'abene gihugu kurongora igihugu. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Barundi kazi, Uburundi bushasha twinjiyemwo n'ubwa bose, nta nyagupfa nta nyagukira. Twese dutegerezwa kubugwanira, twese dutegerezwa kubungabunga, twese dutegerezwa kubwubaka, nabwo butegerezwa kutubera icugamo c'amahoro n'iterambere kuri bose. Ariko nawe nyene ntiyamaze kabiri. Inyuma y'amezi 3 gusa baciye bamugandagura. Uburundi wamengo buri mu mahana adasanzwe. Ubwicanyi bwakurikiye bwabaye agahomera bunwa. Abatutsi baricwa ngo bariko bahorwa Ndadaye Melchior. Imisoro y'abatutsi biyita sanze sheke nabo ngo twatanzwe barengera ku bahutu barica. Amakartier yigaburamwo kubiri, ay'abahutu kwayo, ay'abatutsi kwayo. Igihugu gisigara ari umusaka gusa. Ari naho havuka ikiroberi ku rugamba rwo guhabuza demokrasi mu gihugu. Senidede evudede mizero y'abarundi, nta n'umwe yatogushima imigambi yawe ibereye Uburundi. Abarundi sinzi tukuri inyuma. Gihumbi kimwe amajana 1994 inyuma y'amasezerano, Cyprien Ntaryamira atorwa kurongora igihugu. We yaje asaba kugarukana discipline mu gihugu. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Ngo amabi ntasiga yandi. Uwo nawe yahitanywe n'isanganya ry'indege mu gihugu cy'u Rwanda. Sylvestre Ntibantunganya ico gihe yari umukuru w'inama nshinga amateka, aca asubirira Ntaryamira nk'uko bisabwa n'ibwirizwa shingiro. Ariko yarongoye igihugu mu njyane nyinshi. Ubwicanyi bwabaye muri komine ya Bugendana bwaciye busongera isibe. Arataromoka ahungira muri ambasade ya Amerika. Major Petero Buyoya agaruka ku butegetsi, ariko ingwano y'abari ku rugamba yari ishushe. Major Petero Buyoya arateba aremera kuganira nabo. Ari naho hatevye haraboneka amasezerano ya Arusha hagati y'ubutegetsi n'umuhari CNDD FDD. Hashingwa intwaro zibiri zimfata kibanza, imwe ya Major Petero Buyoya, iyindi ya Domiciano Ndayizeye, ari nawe yatunganije amatora maze hatsinda umugambwe CNDD FDD. None ga yemwe turavye Uburundi buvuye aho bugeze naho buriko buraja, ubumwe bw'abarundi burashoboka koko? Aha rero muri ndongozi muri umutwe w'igihugu muri ngaha ubu nyene twigira inama twese tuvaha tuvuga tuti kuvubu abarundi turumwe. Murabe yuko hari umuntu aza kutusambura. Mugabo kare twavaha umwaga cagenda kuvuga ngo urabona bajya banaka ngo ni babi. Uno munsi tuvaha twese tuvuga tuti twese dufashe ingingo ko tugiye kubaka Uburundi bumwe. Ni twebwe turi umutwe w'igihugu, n'amakunga ari ngaha, indongozi z'igihugu ziri ngaha, imboneza zose ziri ngaha. Ni mumbwire twebwe dufashe ingingo ko hari uwundi muntu yoyibeshuzaye. Aha turi ngaha tuvugana ukuri. Nico gituma uno munsi no munsi mwiza twese wihinduka muri twese turi ndongozi ngaha. Twama tubabwira yuko nta gihugu gishoboka iyo uburongozi bw'igihugu butifata nk'abavyeyi mu gihugu. Wa undati turi kumwe twese birashoboka.
indongozi nagenda abwire mwe mwabaye indongozi mubona ni murinde kuko muri indongozi umugabo mu rugo arinda kaje ntatinya ni mube abantu barinda mudatami kwijambo abo baza kutubera inyosha mbi ahubwo tuze turabashengeza tusangira neza n'umutima uri mu ndi vy'igihugu Imana yaduhaye ibikwiye ntagire numwe asimba umutima kazoza kacu kari mu minwe yacu igikuru nuko twese tuba turi kumwe mu runani turi kumwe twese birashoboka